Ahantu hari iwacu nta mafyeri y'amavuta dufise, twakuze twisiga ikambiri. Ku bantu batazi ikambiri ni amavuta y'amamesa bateka agasha cane, twekera baca bayavanga n'amababi y'indimu kugira ngo agire aka odeur. Alors warakuriye muri ubwo buzima ntushobora kugira amafyeri y'amavuta ngo je nisigaya ngo ntayaronse ngo simbaho, no, wapi. Yo reka ndabatera inkuru, mwirinde stress n'abantu, mwirinde stress. Ndabiha umwanya pe, ariko nanyene mbona numva ntivyaheze, cabitangura kuntera ubwoba, ndavuga ati canke naremvye. Akibivuga nagize nti uvuze umutima, moi à 28 ans, umutima ko hari igihe abantu bakura n'ibibazo vy'ubuzima aribo bavyiteye. Dunciye nzira koko n'ibi bihe nagwaye vyatewe na stress. Nkemu yera amvugiyemo arambwira ati genda ku muganga, ku dermatologue. Nari muri babagore bavuga ati jewe ubu ekonomi bwanje ni mtoto wa site ndabuhereze mu mavuta, jamais. Mugabo utarabona namva bakubwira ati kuwa utayaona ku maparti yamaze gusinzikara. Nanganya yari yazinzikaye mw'abantu, umva amatama yanje yari yabaye ubwami bw'igihere ze 45,000. Micellar nayiguze 60,000. Muze murateranya, muze Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my way. Every time I hold back your feelings, you just wouldn't say. But when I finally found the words to say. Hi les bébés, comment ça va? Vous allez bien? I'm back again. Ndabakumbuye cane gose. Ahubwo namwe munkumbuye. Mubonye nje kuri icano muzoze munamenya automatically ko je vais bien. Hariho différence ya Oziane na Ozi Irakoze. Ndi ngaha mba ndi Oziane, ndi hariya muriko murabona muri background mba ndi Ozi, kandi Ozi arashobora gukora ibiganiro atameze neza, akaza akabatwengera, akaza akabaha show mukaryoherwa, alors que elle va pas bien. Muga mubonye nje kuri icano nje kwivuga amazina, aha mumenye ko umwana ameze bon. Anyways, nicaye ku kazuba ko mu cumba wanje, kanataka agaklimatizer, akaventilateur kanje kugira ngo dushobore kuyaga tuganire. Nje ngo dutere inkuru mugabo kandi zifatiye kuri experience yanje y'ubuzima bwanje, ibintu mba naraciyemo nkavuga nti vraiment il faut pas ko hagira undi muntu abicamwo, kubera ko je bishobora kuba vyari vyankomerekeje ivyo bintu, avuga nti il faut pas ko bikomeretsa uwundi muntu, surtout ari umukunzi wanje. That's why na créé iyi YouTube channel ya kabiri kugira ngo bize biranyorohera kuyaga n'abantu banje ntarinze kuja muri iriya studio, ubatse amakamera ngahe, kuba setting ama microphone n'ibintu vyinshi biri behind kugira nshobore kuvuga. Ici je fais qu'allumer mon téléphone n'aka microphone kanje ka 200 nkashobora kuvuga ibintu napanze kubabwira. Alors, asseyez-vous confortablement et on va discuter. Shaka tuvugane ku bintu
bitari kimwe bitari bibiri bitari bitatu mugabo kandi bon it's a story time, okay? Ndaza kubabwira ama experience nari mazimwe iminsi. I was kinda busy and overwhelmed n'ama situation y'ubuzima nari ndiko ndacamwo muri amezi aheze. Peut-être that's why mutarabona n'ama production menshi y'ibiganiro kubera ko nari nageze kuri level yayindi ma situation itanyemerera kwidagadura canke no kuma nkoresha ama energy menshi kugira ngo ndyohere abantu. I had to take time for myself kugira ngo nshobore kwegeranya ama energy kandi kugira ngo sindabipfiremwo abantu, simfe ngo ndiko nezereza abantu alors que jewe ntameze neza. Anyways, akazuba kaba karaduga kandi ivyo kaduga vyose gace gashike mu maso sinza guhagarika kuvuga. Entre-temps ku bantu bashaka iyi mipira ntambaye visible nizeye ko mubibona neza. Ku bantu bayishaka abantu bakimbaza ngo murafise visible muri Sawen boutique, hemwe turayifise. Abashaka kuyigura murashaka kugira ama commande kuko niyo tutayifise turashaka kugira gupasa les commandes pour vous mugashika muyitora yamaze gushika. Donc ku bantu bayishaka contacte-nous. Where? Okay, reka ndabahe adresse ko abantu bashaka kunyandikira je mukambura. Dukora kuri face à face. Irya station iri kuri face à face. Nayo nyene yitwa face à face. Winjiye hariho galerie yitwa Light. Ukicinjira ucubona Sawen boutique. Ni magasin Ben 1. Yes, ni Ben 1. Voilà. Katuyage rero. Abantu muraba ibiganiro vyanje, abakunzi banje ba vrai baraba mes émissions. Vous avez remarqué ko mu minsi heza nari nagize ibihere mu maso. Sinzi ko nabwo vyari vyageze kuri level yo kuba yuko vyitwa acne, but vyari vyageze kuri level yuko bitaza ngo bihere complètement, ahubwo biza bigahera bigaca vyongera kandi bikagaruka. Jewe kera nkiri mu adolescente nageze kugira ibihere. Anyways, inkuru ngira mvuga no munsi nza kugirana na gatoya abacuruza b'amavuta. Abantu mucuruza amavuta mukuri mukaraba video muze kumbabarira gose kubera ko ndacuruza, ndabizi ko umuntu aje kuvuga ibintu ncuruza mu buryo ntashaka bivuga ngo nshaka kumbabaza mugabo kandi c'est aussi sauver la vie des gens et l'argent des gens. Anyways, jewe mu bisanzwe muraza ahantu nakuriye kandi abantu hari iwacu nta mafiseri y'amavuta dufise, twakuze twisiga ikambiri. Ku bantu batazi ikambiri n'amavuta y'amamesa bateka agasha cane, twekera baca bayavanga n'amababi y'indimu kugira ngo agire aka odeur. Alors warakuriye muri ubwo buzima ntushobora kugira amafiseri y'amavuta ngo je nisigaya ngo ntayaronse ngo simbaho. No, wapi. Urumva no mu maso nisiga amavuta nyene asanzwe abandi bose bisiga, mugabo naragize abiherekera nkiri mu adolescente nkuko nabibabwiye, ntazi ico vyavako mugabo nyene bavuga ko ari imyaka nyene, ari imyaka tugeza kugwara ibihere. Mugabo nabigwaye imyaka myinshi. Du coup, j'ai essayé ibintu vyinshi gose kugira ngo ivyo bihere biranka guhera. Gushika igihe niyakiriye tukabana navyo. Rero vyamaze guhera, ibihere vyaheze je maze kuvyara peshi. Sinzi nimba zabirindira kugira ngo mvyare hama bice bihera, ntavyo nzi vraiment. Kuko niho nibuka ko nababwiye ko hageze aho niyakiriye nta kintu byari bikimbwiye ngo ndafise cyangwa se mfise ibihere, je m'en foutais totalement. Rero maze kuvyara peshi niho nagiye guhomaka ko ntagifise ibihere. Genre kubura regawe nta bihere nkifise. Ahubwo iyi ventilateur tari kirica son. Bayizimije. In case yabaye kirica son. Hama bimaze guhera birahera nyene nkazagira juste igihere kimwe bijya biza kugira bikwereke ko uje mu règle
hama et puis la vie continue gushika rero bisubiye kugaruka pour du bon mu mwaka uheze I guess mu mwaka uheze nari mfise ibihe yeah vyaje umenga mu kwa mbere je me rappelle pas vyaje mu kwa mbere mugabo aussi naho nyene sinigeze ndabihoma kubera ko nari mfise stress nyinshi nariko ndagwana n'ibintu vyinshi gose vy'ubuzima hama ndagira ibihere sinavyitaho sinabiremarka umva nyene biraho tu ndiko mpunga izuba nk'umuntu ariko arahunga icaha nabibonye abantu twakuriye muri Pentecote ntibahora baririmba baratwigisha ngo hunga icaha nanje ndiko mpunga izuba nk'uriko ahunga icaha mugabo riguma risanga aho ngiye hose ndabuze aho nicara canke ntugare marido mugaruke badeni musubira kumbona do ngo muko okay swat mbona mumbona neza ntaco mugabo iki kizuba kiri ngaha bon ndarikeneye kugira ngo rimpe umuco mwiza mugabo nticari ndasa ndari bujije naryo nyene anyways amavuta nisiga ntangiye gusirimuka yaraya yitwa Yoko nukuri yaranguye neza vraiment kuko hari igihe ntarangira utu allergie mu maso hama ntangiye kuyisiga tu allergie turahagarara Bastille igihe rero ngwara ibihere natangiye guhamaka ko atakintu akimfasha yo reka ndabatera inkuru mwirinde stress n'abantu mwirinde stress c'est vrai hariho abantu natwe avec les responsabilités de la vie bigoye ko wirinda stress kubera ko ziguma zigusanga ahantu hose ugiye winyegeje ngazi gusanga mugabo malgré tout ça gerageza uburyo bwose uzirinda kubera ko nagiye guhomaka ko hari ingwara tugwara nyinshi tutogwaye zizanwa n'iki na stress jewe ndagwaye uku gutwi ko ngaha anya kugira ndababwire à quel point turi censé kwirinda ama stress uku gutwi narakugwaye ndi mu mezi ya nyuma yo gufinaliza irya studio hama kubera ko je ndi muri ba bantu bafise ingeso mbi zo kutivuza je nivuza iyo ndemvye sino ntaremvye mba numva umengo bizokwijana muga navuze ko ari ingeso mbi ndabona ntagira umuntu azonyigana ko nanje ndiko ndagerageza kugira ngo ndabikire même si bigoye rero naravyumva ugutwi ni kunjya mugabo kuri nka bourdonnement kumega kurahuhwa uravyumva hama ndaheza studio muri Decembre mu kwa mbere natangura kubona ko menga nyene ndatangura kuronka akanya buhoro mugabo sibe kujamwo nani ndiko ndategura na mariage ya Jackie muwa mukobwa wanje nasohoye abangaha anya kuko nakora studio ndiko aussi ndamufasha gutegura urubanza rwa mariage yiwe en même temps na mutoyi wanje yafise mariage mu kwezi gukurikira kwa mars nkaba ndi mu wa muntu mu muryango wa wundi ari censé guhamagagwa ku ma situation yose yo muri famille mana warakoze mugabo biragoye ivyoroshe mugabo nyene Imana ivuga ngo nta kigerageza duha mu buzima itazi ko tugishoboye nabagiye kubabwira ko nahinduye imishatsi mugabo mwamaze kubibona hemwe nasubijemo teinture kandi ale cute ku bantu mwari mwababajwe nuko nashizemo teinture bwa mbere no kunagira mfata akanya ndabasaba imbabazi mugabo kandi ndabasaba kumbabarira kubera ko nukuri kw'Imana uyu mutwe uyu wanje même si muramuvuga ngo umva ngo abastar nta buzima ngo abacelebrity nta buzima bwabo jewe sindi mu bastar mu bacelebrity sindimwo
ubuzima bwanje nije ndabufitiye controle jenyene ibintu muzora mumbwira mukabona sindabikotse muzoze muramenya nje ibintu ntiyabitahuye canke ntivyahuye n'ama objectif canke nidashaka muze muranyihangana rero mubonye ntabikoze hari abantu bavuze ngo ivyo bintu ngemushatsi si abantu bakijijwe and I'm like mama tantine je nakuriye muri Panecote nakuze batubwira ngo imishatsi y'abantu bakijijwe ngo imishatsi ngo y'igisokozo Januari ihagaze gutya anya jewe n'ukuri ibintu namwe ndavyanka sinigeze ndavyemera gushika isaha sindavyemera ko nta mishatsi hari y'abakizwa n'itari bakizwa ntibaho ntimuze muratubesha igikuru ni ukugira uwo mushatsi ubona ko urakubereye agashatsi karakubereye kandi abandi bantu bashobora kubona ko katakora mbwa babonye ko kakubereye wewe ryoherwa kandi uca ukagumizamo jewe rero nayo nayikuyemo kubera ko bariko barangira traitement burya sinayo nakuyemo teinture harya harimwo hina kora ava bari babinsigiye nabi mba oblige kugirisha correction baca bambwira nti kugira rero imishatsi tukugire teinture wowe ushaka il faut tugira traitement baca banshiramwo hina barayirabuza kugira baze batangure à zero n'ubu sindaronka couleur nshaka final kubera ko nibarangirira kushe ya kabiri nshaka ko yose izoba isa gutya isa nko ngaha imishatsi yo hasi yarafashe yo hejuru ntiyafashe ndasaba ko nsubira kugira ngo bampe couleur nshaka rero abantu b'Imana mushaka kugira umushatsi wirabura nukuri ntimugire ikibazo nzowushiramwo kandi mugabo nimubanze mundindire gushika igihe bimfashe ivy'umushatsi wirabura ubu ndacari mu mishatsi ya Chris Brown munyihanganire sivyo none kandi no kuri jewe no kuri Simo ntavu imishatsi yanje batsitaza mbona atahananka ibihuriye no gutsitara vraiment swati karagaciyemo nage ko numusa kuvuga amajambo menshi ko nanda bakumbuye nkumbuye ko tuyaga dutera inkuru donc muze kunyihangana navutera bouche ndende nkumbuye gutera bouche. Anyways tugaruka ku gutwi kwanje rero ku gutwi kwanje harageze aho mbona aho numva ngiraho make ko bimaze igihe numva hari ibintu bivugira mu gutwi hama ndavuga ati reka nje ku Morel nje kwivuza ndagenda uwa mbere aramvura arampinyandikira imiti ndayinwa biranka guhera ndagenda ndasubira ndavuga ati irya miti wampaye ntigeze imvura acambwira sinzi ibintu yambwiye pe no ubwa mbere hari hagumyemwo ipampa I know it's scary really scary hari hagumyemwo ipampa igiye tishkoto bantu mukoresha amatishkoto il faut ko muba très attentif kubera ko hari igihe ipampa risigara mu gutwi utavyuzi ejo ryarasigayemwo sinabimenya uwa mbere rero yaraspiye arayikura mucanyandikira imiti ndayinwa mugabo nsubiye numva ntivyaheze ndambwiye ko bitaheze cambwira ngo ni bon ngo bizohera ngo biha umwanya ndabiha umwanya pe ariko nangene mbona numva ntivyaheze cyabitangura kuntera ubwoba ndavuga ati canke naremvye ndahindura nja ku wundi Morel wa kabiri ngiye ku wundi wa kabiri acanyandikira imiti iri fort kuri ya mbere arambwira nti iyi vraiment uyinwe nimba yambwiye muri 2 semaines izoba vyaheze yari imiti zimvye no kuri kw'Imana ndavuga ati inye nikandundura ndayinyweye nzoca nkira ndayinwa ntivyahera subiye rero umugabo yaciye ambwira rero wewe nyumvirize neza babona abwiye ati mwirinde stress yambwiye ati hariho abantu bahora baza bafise amabordonnement yo gutwi bakibaza ngo ni problème yo gutwi alors que ari problème y'umutima akibivuga nagize nti uvuze umutima moi à 28 ans acanyandikira kuja ku cardiologue basha sinariza no gutana navuye ngaho njayo direct ku cardiologue ngiye sanga uwo cardiologue yatashe njayo mu gitondo hama anyandikira ama examen yaguye muri 250,000
umva nagiye nzitse n'ibintu araba hama nyandikira imiti hama nce ngenda azanyandikira ama examen ya 250 000 ndayagira afata niho nagiye kubona ko bisayo rero barangira ama examen ari bizarre ibintu banyambika ngaha nambaye ubusa bakagira ante barafata amaraso hama arangira na écho-cœur voilà arangira écho-cœur yayigira ameze gutya sinaraba navuga nti sinkeneye kuraba nimba hari umutima wanje urwaye ubimbwiye n'amatwi sinkeneye kubiraba muganga yari muganga w'umwana mwiza amubwira ati niba uraba nta na kimwe umutima urakomeye ndagaragaza kuraba arambwira ati ngaha anye n'amavulve sinzi n'ibindi bintu yambwiye ntibuka ngo amapomo ngo ameze neza aca arambwira après nzanye ama résultat aca arambwira rero arambwira ati arambaza ati wewe uranywa inzoga ndamubwira nti no I don't drink alcohol je nywa vin mu buzima busanzwe kandi naho nyene ndayinywa ngira ngo nka rimwe mu mezi nk'atanu canke nka rimwe ngira no mu mwaka ko ntayo nyoterwa ntayo ngira nte murabizi ko nsohoka gake ndayinywa iyo nasohotse naho nyene ntayo vuga ngo ndayikumva canke ndagizene ntabwo aje nta nzoga nywa arambaza ati ese uranywa itabi nta tabi nywa nta shishanwa nta kintu na kimwe c'umwotsi mfata arambaza ati ukora akazi kameze gute eske urakora cane amenya akoresha akazi gasaba kwiyumvira cane gasaba no gukoresha inguvu cane and I'm like ndafashwe ndambwira ati ego vraiment ndakora pe ndakora mugaca arambaza ati ese urasinzira yo namubwira ati muga jewe sinzira kurusha abapfuye n'abazima ndaryama pe ndyamye amasaha make ku munsi jewe ni apana ngo 8 10 niyo ndyama ko nimba ndyamye 23h nza kuvyuka saa 3 nimba ndyamye minuit mvyuka nja no kuvyuka 13h ubumigo gaje ndaryama pe ntafise akazi ndaryama bikwe kandi niyo mfise akazi ndaraba amasaha ndayaharura fuma ndyama kare kugira nshobore kuryama ku masaha akwiye arambaza ati est-ce que uragira sport nambwira ati je sport vraiment nabishaka umutima urabishaka umubiri ukavyanka sino umutima wo wabishaka uranywa amazi akwiye ndambwira ati ndagerageza vraiment ko jewe ndanywa amazi mw'ijoro ndambwira ati rero ndakwandikira imiti umutima wawe uriruka cane shaka kuba biva ku kazi ukora bifasha kuba biva ku bintu wiyumvira umwanya umara uriko uriyumvira donc iri kuri rythme yo hejuru ariko uwundi muti ndakwandikira ni sport no kunywa amazi menshi no kugabanya stress kuryamaho ndumva gusa ngo uryama yobandanye uko nyene masha navuyeyo navuye ndiko ndihanura ndabwira ozi ubu uzoza urakora ibintu bishobotse ibidashobotse ntuzobikora point final ibintu vyo kubura amahoro ngo ikintu wagikoze umuntu aza kukubona nabi aza kukushavurira kutamufashije ibinya kutagize navuye mvuze ati mviriza icambere na mbere n'amagara yiwanje deja igihe nari ndindiriye ko ninjira muri consultation hari mama yarari ngaho onye yarandavye aca ndabagiza commentaire kari bizarre ngo gwash ngo muri miss kwene hatari ngo n'abana basigaye baza kwa cardiologue urumva ko ni ingwara zisanse kuja abantu bakuze abantu nyene bakuze gose that's why I was like me at my age ariko Samaede kwiyumvira gose ku buzima bwanje imbere yo kurimbira ku buzima bw'abandi bantu kuko sometimes hari igihe tubaho twumva ko tworyohera abantu twe tukishira ku ruhande donc unye ndi ku discipline yo kugabanya kwiruka kugira ngo nze ndambe at least nze mfe bitamvuyeko ko hari igihe abantu bakura n'ibibazo by'ubuzima aribo bavyiteye dunciye nzira kuko n'ibi bihe nagwaye vyatewe na stress
murabizi je ndibaza ko ndi muri ba bantu bagwara ibihere kubera ivyiyumviro ko nagiye kubiremarka ubu iyo ndi iyo ndiko ndaba umu overthinker because sometimes I overthink. It's not even sometimes. Kenshi jewe ndakoresha ndiyumvira cane before yuko nkora ikintu canke ndiyumvira gose osi. Jewe nkorera ikintu ntuzogikore just ngo wagikoze kuko jewe ndiyumvira kure wagikoze kubera iki naho umutima watumye kuri ico kintu ese wagikoze kugira bize kugenda gute tu vois I overthink sometimes. It's a quality na défaut. Rimwe hari igihe biba n'igihe bigufasha gufata ama decision meza y'ubuzima. Rero jewe iyo ndi muri periode yo kwiyumvira gose ndagwara ibihere. Ubu rero muri amezi aheze ko ndiko ndajaha ibintu vyinshi en même temps. Nukuri sindababesha niho trouviye nsanga meze gutya. I tried my best kwivuza mugabo kwivuza nabi bien sûr niyo mpamvu navyo tungagira video kugira ngo ntiza kubura umuntu ntiza gufasha nk'abantu babica surtout abagore c'est pas abagore gusa abantu dufise ingeso mbi yo kwivuza nabi jewe uri yo kumva ngo ndagiye kwa muganga ngo ndondere mu dermatologue ambone ingene meze amvure nihutiye kuja kuhindura amavuta kuja hagiye abagurisha amavuta ngo ndabira amavuta bashaka kunkiza bino bihere mugabo hariho n'amantanga precision imwe ati mumfashe ntimumpe amavuta ari mu hydroquinone nta nzobe nkeneye kongereza iyo mfise irakwiye mumpe amavuta ashobora kumara gusa ibihere mugo umucuruza umudandaza des fois hari igihe aguha c'est vrai amavuta ashobora atari mu hydroquinone mugabo ko atazi ngo agira traité iki agapfa kubwo amavuta abona nyiranga ariko arasoka cane akaba ari yakurangira narahinduye amavuta ngira nka 3 fois ko jewe ndi umuntu afise je nta patience afise mu buzima ndafise patience ku bindi bintu hari n'ibindi bintu ntagira patience vrai niba guza amavuta nkabona ndayisize ntamvuye aca nsubirayo mpayandi ayange vyanse hama niho twumva mbona amavuta yose bariko barampa aramvura simenye ko ndagwaye like acne ni ingwara hama ntangura kuja kugira amasoin de visage kwa Sandi umugenzi wanje Sandi yarampa na cadeau vraiment akambwira ati tuzoze bakubwire soin de visage ndabona ko wagize ibihere atamahera ndisha vraiment ndagenda barayingirira bakabimena ivyo bihere bigaca bisiga amatashi ayo matashi kugira ngo ahere ni intambara kubera ko nari inconscient ivyo ndiko ndakora narasohoka kandi nkasubirayo hagize ikindi gihere mbonye kimwe nkashasubira kandi nkasubirayo ngo sura nibi mu bimene nibi bisigaye hemwe niro truvandi umuntu afise isura yuguruye kuko abantu benshi hari abantu babihomaka mu biganiro n'abandi batabihomaka hari igihe nakora ama emission babimenye ntiba bikivyimvye donc ngize size ko make up hejuru ntimushobora kubibona mugabo ndayikuna hari abantu ngira bashaka kwibwira ati ngira abagore bihere gukora kugira make up cyane kenshi just ndababesha je make up ni therapy kuri jewe mugabo ndayikora gake umve ngo siga inshaka kugira therapy no mu biganiro mwabona nagize make up narayigira mugabo emission igihera camfata lingette hasi ndabihanagura kora ko sinashaka ko numva ko isura yanje iri heavy deja numva ngwaye donc nshaka kuhaguma ibintu bituma isura yanje ndemera rero ntabwo yari make up mugabo nawe nyene yaracontribue parce que wa mwanya nabashaka kugira ngo ndaze amavuta akore canke umuti ukore ntumbaze nshaka ko make up hama ugasanga iyo make up ivyo bintu bikurisiga ntuzi ama ingredient arimwo ntuzi amatara ivyo biko birakugwaza wacu usanga uguma ubikora donc uri kurongereza ingwane mu zindi gushika igihe nkemu yera amvugiyemo arambwira ati genda ku muganga ku dermatologue bashobora kugira amavuta ngana nisiga ntushaka kumenya ingene yangana yari menshi narifise cleanser narifise toner narifise amavuta yo kwisiga mu maso I had everything sivyo mugabo iyo uri kurivura utazi yo kurivura wivura nabi
ndavuga reka ngende ku dermatologue Belize ngenda ntwaye ya mavuta yose nisiga yose mvuga ati yose kugira ngo basa Trace of Maramange yari imwe barabe ko nshaka kuyabana canke nshaka kunyandikira yandi nagadabenyeshe ko ya mavuta yose natwaye yataye muri poubelle yambwiye nti ibi vyose poubelle kuko hari ivyo yaraba akavuga nti ibi deja ama ingredient arimwo ntayo ntahura nk'umuganga canke yarambwiye ati deja hari ukuntu abantu abashinwa basigiye bahindura izina rya hydroquinone bakagita irindi zina donc wowe ukayisiga uzi umuntu uriko urayisiga canke ugasanga harimwo ayandi ma ingredient ashobora kuba ariko arakomera nawe ubwo kubera ko bayahinduye amazina ugasanga nturiko uratahura n'ivyo uriko urisiga aca arabimpindurira anyandikira rero ibindi basha before nari muri babagore bavuga ati jewe ubu ekonomi bwanje ni mtoto wa site ndabuhereze mu mavuta jamais mugabo utarabona navuga bakubwira ati kuwa utayaona hama ko narengiye kwivuza nategerezwa kwemera ibivuye ku muganga yanyandikiye amavuta y'amafaranga mvuga ati bwa bundi abagore turazimvye nako abagore barazimvye je nakicaga nari nzimbutsa abagore barazimvye bigiye ibintu nambona kuri YouTube ngo this is how I do my skin care routine ngo my morning my morning skin care routine my evening skin care routine sinzi ko umunsi umwe nzobikora na jewe sinari murazi amafaranga y'amaproduit agugwa amavuta nako anyways yanyandikiye kora ko yarambwiye nti d'abord we nta acne office that's how she told me ko nari mfise ibihere ngaha nkuko mwawe nayoberetse ku mafoto nari mfise ibihere ngaha nongana ko hakiriho amatashi nungaha anye arambwira ati ntabwo ari acne yuko no kwandikira ibintu bikaze cyane cyangwa imiti ikaze mugabo si warenze uzangana ko bikuderange and of course byaranderange reka ndakwandikira rero amavuta uhindura amavuta ose ndakwandikira n'udu crème uzohora wisiga mu gitondo no mwijoro reka ndabibereka ibintu yanyandikiye before abantu barabambaza ngo uzi ngo wisigika twaka ibintu wisiga nkababwira ntiyaragiye kutabwije ibintu wisiga kubera ko nabanda babesha nta bintu bizima nisiga kandi nivyo nisiga before Jean nkakajya kamavuta kayoko kwa nanda bisize imisi mikeya sinavuga ngo ni ibintu ushobora kurekomanda abantu ngo bavyisige kandi naba nakwiye ku muganga ngo ndabirangira umuntu and also abantu tugira ama skin type atandukanye je nshobora kurangira ikintu camfashije ugasanga ugikoresheje wewe kirakononye donc jewe ngira ndabereke ibintu yansize mugabo bidasiba nk'umuca ngo nasize ngira ndabereke ibintu yanyandikiye umuganga mugabo again ntimuze muje kubigura mutabanje consulta umuganga ntimuze mumere nkanje ngo muje ngo mwizera abantu bagurisha amavuta muje kutanga amafaranga yanyu ko amavuta arazimvye usanga nk'agakopa kamwe 60,000 80,000 40,000 45,000 uje kubigura utarisi ko ari ibintu bijanye na skin type yawe bigira bikuvure. The reason why nagize d'abord iyi video ni kugira ngo icambere na mbere mw'abagore beza muko muraraba iyi video ukabona uragize problème mu maso nukuri c'est vrai mama bacuza amavuta canke abantu bacuza amavuta badufasha kora ko batayacuruje ntitwashaka kuyaronka vyoroshe ariko again hariho ibintu ushobora gufata ugasanga aho kubwiza barakononye rero semye kuja kumushorera uwo muntu wabanje kuvugana n'umuganga kuko bari mama bacuza amavuta bazokwemeza ngwiyi ngwiyi ni nzuri unajua hii inasaidia watu hii ni aragusomesheje urayiguze uyiguza ngaye 80,000 ucu usanga nake bigufashije rien amahera yawe yasohoye
ejo uje kugura iyindi nawe nyene yari usanga uri kuri yonona wenyene. Rero semye ko at least ayo mafaranga uyasohora ari ibintu wabwiwe n'umuganga, kuko uwo muganga nivyakonona ugasubirayo aza kugira ati kino kintu gihebe ugire iki inye kandi iki chance kubera iki inye, I mean at least ubuzi impamvu iyo produit yanse kugufasha. Jewe nyandikiye amavuta Belize, Dr Belize menshi narayaronse ngaha, ariko harayo nabuze nabaye oblige gutuma hanze. Hama nagira d'abord nshimire abakunzi banje bankunda vy'ukuri. Hari abantu babiremarse ko nagize ibihere mu maso, bakanyandikira bakambwira ati Ozi nawe urafise ibihere mu maso, shaka kukurungikira amavuta, shaka kukurungikira isabuni, ndashaka kukurungikira kino kintu kirashaka kugufasha. Abantu nk'abo baratesa. Abandi ngira nshimire n'abantu babibonye bagahora, kuko ata kintu ugira ufasha umuntu wabonye ikintu kiragenda neza ukabona ko ata kintu ugira ubikora ico kintu, it's better kwihorera, kuko bavuga ngo wihoreye ahonga bike. None mba uvuze igihere canje ata kintu ugira umfashe, si sabuni ugira undangire, si umuganga ugira undangire, ntugire amahera yo kugura umuti ukaza kubivugako nta na kimwe uba umfashije, aba ari juste bouche iza kuguteranya. Rero ku bantu mwihoreye Imana bahezagira, hama ku bantu mwandugikiye amavuta canke mwagize basi niyo envie, ndabashimiye cyane kuko ari amavuta mfise ngaha narungikiwe n'abantu banje bari hanze, kuko nayabuze ngaha. Mugabo uri kwandugikira yobo biyumvira ko hava mfasha, nababwira ati rero kubera ko nivuje kandi bakanyandikira ibi inye nkaba nabibuze ngaha anye bindungikire, canke ngaha birazimvye ugasanga umuntu abikuye hanze birazimbutse. Alors let's go. Iyi video ndayikoze ndi naturel, ariko ndiko ndakira mwabantu, ko ndakira pe. Like nta kintu na kimwe nabwisiga, rien du tout, rien. Reka ndabereka amavuta nisiga mu gitondo nayo nisiga mwijoro comme ça. Ndababwiye n'ahantu nabiguriye, nimba barabikwandikiye canke niba bisanzwe ukoresha warabuze ahantu bigurira uzoje kubironderayo. Hama ikindi kintu naco nshaka kubwira abantu mucuruza ibintu ivyo arivyo vyose, nukuri mugire publicité vraiment, nimwijugire kugira publicité, kubera ko nshobora kubabwira ukuntu nahangayitse ndiko ndarondera ama produit amwe asanzwe hari mu Burundi mbwa nkayabura kwa ntazi aho ndayakura, ukabona urakiguye ko ahantu pahaza utarubizi ko gihari, wakitumye hanze ucabona urakiguye ko handi cari gihari. Mugabo yawo uwo muntu yagize publicité, umuntu atubagikeneye uwo munsi azominga ati narumvise kwa naka hariho kino kintu, ninagikeneye nzoja kukigurayo. Kugira publicité ni ku neza yanyu, ni ma avantage yanyu nayo wacu bien sûr, parce que turonka amahera n'akazi. Kandi ndabereke routine yanje nkora, hama cemeza video, sivyo none. Bien sûr, étape ya mbere il faut kubanza gukaraba intoki zawe zikaba ziri clean, very clean. Nabizi ko mubanza gukaraba amaso, je nkoresha iyi niyo yandikiye muganga, ni Garnier, ni cleanser ya Garnier. Iyi rero niyo kuyironka vyabaye akasa mutwe, nayibuze complètement ngaha anye ko yari ahantu yari yayindangiye, naragiye nsanga zaraheze, ca ndayigwako muri Cosmetica muri ville harya haruguru ya Boulevard ya Gare du Boulevard. Ku bantu muyikoresha canke muyishaka muze mugende muzoyironka, barafise na Garnier ya vitamine C. Hama aca ndagura niyi Micellar cleansing ya Garnier, nayo nayiguze muri Cosmetica. Iyi ndayikoresha mu kwihanagura, shaka kugira double cleansing, kwihanagura kabiri. Ashaka heje gukoresha iyo cleanser koga maso, nk'ubu ko nagize amayashu kora umwanya maze ndiko ndabavugisha, fariko cleansing again ubucafu bwose before yuko
nkoresha amavuta. Voilà. Oh wow. Nandaka babe. Sawa rero, two turikunda. Ni byiza mu buzima kwikunda, kwiha urukundo. Alors, I have two serums nshira mu maso iwanje. Imwe niyo mu gatondo, iyindi niyo mw'ijoro. Nshirako mu gitondo yitwa La Roche Posay. La Roche Posay. Vitamine C ya La Roche Posay. Iyi nayiguriye mu Burundi muri Crush Beauty kwa Tusa. Iyi nayo nayirungikiwe n'umukunzi wanje ari muri Canada. Navuga izina mugabo mucamo munyiba. Iyi inye ni The Ordinary ni niacinamide. Niacinamide 10% plus zinc 1%. Voilà, mwandike uko nyene mucamo yibona kuri Amazon. The Ordinary niacinamide 10% plus zinc 1%. Iyi ndayikoresha mw'ijoro nkeza guklinzinga mu maso nca nshirako mugabo ubu ko ari ku murango ngira nshireko iyi inye La Roche Posay vitamine C. C'est important kugira gukoresha vitamine C mu buzima kubera murabizi ko indimu irakeneye mu buzima bwa misi yose. Hama iyi inye naragiye kuba nayironse mu Burundi aho abantu bayishaka udashobora kuronka iyo nye niacinamide mashaka kugura iyi inye mukayikoresha. Mugasi niba twumujuru kenewe do nibaza ko uri kuri gaspi kubera yazimvye do. Hama acanyandikira iyi gel yitwa Acline. Iyi gel nayiguriye muri Pharmacie Salama. Nayo itreatinga acne naka cukisiga ku maparti agwaye gusa, ku maparti yamaze gusinzikara. Nanganya yazinzikaye mw'abantu umva amatama yanje yari yabaye ubwami bw'igihere. Tubanza ukarindira umubiri ukabsorba iyo produit uhejeje gushirako. Hama nibaza ko biri important kuzikurikiranya neza uko umuganga aba yabikubwiye kuruta kupfa kubisiga uko nyene ngo njango nabiguze ngo nabisize mafu egal zero. Akazi kawe nuko hejeje gusiga Acline cansiga rero finalement amavuta moisturizer. Aya rero nayaguriye kwa Wahida muri Asiatique. Abantu nibatse abantu benshi mu muzi mukunda amavuta niyo nayaguriye. Ni CeraVe facial moisturizer lotion with sunscreen. Yafise na sunscreen. Utafise moisturizer ya sunscreen urashobora kugura sunscreen ku ruhande, sivyo? Kugira ngo umubiri wawe uprotege cancer iterwa n'izuba. Ivyo bintu ndabimenye hirya yejo. Ahubwo sinzi ukuntu hari bwagware cancer nisiga Vaseline misi yose. Yo hariho sunscreen bandungikiye abasheri banje baba hanze. Iyi yitwa Black Girl sunscreen. Bantu b'Imana ku bantu mukurikirana ivyo kwisiga mu maso bama bavuga ko ibiri important kwisiga sunscreen imisi yose. Surtout tuba muri iri zuba rigana nkuko ryishakiye uri sanse kwisiga sunscreen tous les jours. Ni avantage yawe kwisiga sunscreen. Rero iyi
nayisavye kugira ngo in case aya mavuta yahera canke noshobora nobura ayafise sunscreen mu Burundi nzogure Sehave isanzwe hama ndayicange niyo sunscreen. Rero aya mavuta rero arazimvye, akamubona uku unye nakaguze 160 000. Aka uramutse ukaronse mu Burundi nikoja musi ya 150 000. Iyi Garnier iyi cleanser nayiguze 45 000. Micellar nayiguze 60 000. Muze murateranya muze hama ngo wagize ibihere nterera amahera kugura amavuta murasama ku bantu sha murumva uwo mutahe ako sha abagore turazimvye kazibona uhuye n'umuhungu ngo mugira mukundane ntashaka kugurira isabuni ya 45 000 ngo arashaka gushira umugore mu nzu ashobora no kumugura amavuta. Anyways, mu gitondo ahamba mpejeje my morning routine. Murabona ko ntasa nabi namwe. Ara good. I look real good tonight. I look real good today. This is the final look. Rero uku niko maze iminsi nja ku kazi meze sinice sigana ikintu na kimwe kubera ko umuganga yarambwiye ati il faut diminuer la makeup kugira ngo ubanze ukire. Rero niko mbasa mpejeje kwisiga amavuta yanje ndashaka akarabero ku munwa canke aka lipstick acha sohoka because I know that is ko jewe ndi mwiza nisize ndi mwiza ntisize. Ya need that confidence. Ndababwira kitangura kwisiga bino bintu. Intahe témoignage. Naguma nibwira. Aya mafaranga ndiko ndagura bino bintu. Haramuka ntakize. Sinzogwana, sinzogira ikintu na kimwe nca nihebura. Muce mundeka mbana n'igihere tubana ubuzima bwose nisige Vaseline hama ubuzima bubandanye. Sije none kubera mutahe ndabarahiye mutahe kandi biryoshe na gato. Mwijoro rero ncangira gute mwijoro it's kind of the same n'ama produit make bon iyi ntihinduka nkoresha nyene no mwijoro ndayoga mu gitondo no mwijoro hamwe nagize makeup kugira ngo nkure ko ubucafu bwose cankoresha n'iyi micellar cleansing water irimo na vitamine C. Hama mpejeje gukoresha iyi par contre bon amaproduit arahinduka nababeshe amaproduit arahinduka cankoresha iyi ni ya Cinamide mana kino kintu kirage gusoma nkoresha iyi ni ya Cinamide bizarre mwijoro mpejeje kwihanagura vyose hama ndafise na gel yo mwijoro nkoresha yo kugira ndayironke mu gisagara ca Bujumbura ahubwo muze mwindugikire basha ndungikira vre nayiguriye muri yaheze nayiguriye muri hopital mu bitaro none nayikuye muri Tanganyika kiya niho nagiye kwigurira nayibuze mu pharmacie yose kandi ni muganga yari yanyandikiye nzokwisiga mwijoro irababa ikitangura imisi ya mbere ararira avuga mana uyu ni ikimbaye muga nyene je yari umuti vraiment ndahumiriza nta kundi hama nkoresha iyi après meje gukaraba nkashirako iyi Adapalene niko yitwa and then après nkoresha moisturizer ya The Ordinary kugira mugire ide amafaranga nabiguze iyi nayiguze 120 000 Adapalene 65 000 muri
Kira Hospital hama yego hama ibintu ababwiye amahera bigugwa nivyo rero nukuri mpamvu ndanabivuza nuko mbona ko ndiko ndakira, that's why navuze ati kampartage abantu banje sindabarangira ibintu tacu byamfashije. Nukuri sinza kubesha ngo nta kintu byafashije, nafashije gose kuko uko nari meze mwabonye ngene nari meze siko nkisi unye, bisigura ngo j'ai appris, I took my lesson, okay? I took my lesson uko nibiza consulter umuganga mbere ko twivura. Genda ubona n'umuganga, genda umubwire ingwara urwaye, genda umwiyereka kuraba ingene usa, ingene wabaye. Akubwira ati wowe skin type yawe niyi, isigaye amavuta. Ntuyagure ko kumvise mu amavuta ngo azimvye ngo ya 200,000 ngo arateza ko azimvye cyangwa ko yafashije naka unaje ducamfasha. Ico rero muze mucirinde ko umubiri wa naka yafashije si umubiri wawe. Shaka yaramufashije urya anyewe ntagufasha. Manzi ugende ukonsulte umuganga. Afite ucuga numubwira ati banyandikiye amavuta nkajye yiwawe wayaguriye hehe. Voilà. Nivyo nanda partager mugabanye ubuyu waye nk'ubwi wanje. Nimwe abaye uwaye mw'abantu umuze kuyora mwamaze guseza. Uko ibihera naguze ya mavuta. Yo naza kugira ubyango nisiga amavuta y'abandi ngo simba nararenze gushika hangera kuri level yose. Anyways, thank you for watching me. Irangyame nawe ko nkunda gusinzira ngira nsinzire. Tuzosubira kuri Siren Vibes canke naronse ikindi kintu ndababwira. Anyways, ndafise amasitiro nshaka kutuganira ku mugabo nta mwanya mfise, ani nkacangira ubunebwe gaca bihera ntabikoze. Mugabo muze muransengera ndonke motivation zo gushobora gukora ama video nkaya ku bantu bayakunda, hama ku bantu nkunda ndabakunda cyane na jewe mubandanye mushigikira. Naho utaha bizu. Ladies and gentlemen, there's something about this girl, man.